munsi nagomba tuganire kuri no nkuru iri kwiravugwa kw'isi yose. Nayo ni inkuru yerekeye umutegetsi akomeye wo mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Umutegetsi bikaba bivugwa yuko yasambanije abagore b'abategetsi barenga 400. Ibi akaba ari ibintu bigize iminsi bitangaza abatari bake. Mbere bamwe bakavuga bati aranditse amateka kw'isi yose. Ntimunyumve nabi, si amateka meza ahubwo n'amateka mabi. Uwo nawe rero akaba yitwa Balthazar Ebenge Engonga. Akaba yari umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gukora amatohoza ku vyerekeye ubutunzi. Aha ndavuga ubutunzi bw'igihugu. Murumva yuko inoti yarayifise. Ukaba uri mushasha utaragira subscribe kw'ishure ry'abarundi bose, nubanze uyikore imbere yuko wumviriza ino nkuru. Aha rero turi mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Guinée Equatoriale ni igihugu kiri muri Afrika. Neza Guinée Equatoriale iraho bita mw'ihembe rya Afrika. Ni igihugu kiri hagati y'igihugu ca Cameroon n'igihugu ca Gabon. Ni igihugu kiriko kiragerageza gutera imbere naho canyoshwe n'ibiturire. Ico gihugu rero kiriko kirakora ibishoboka vyose kugira ngo gitere imbere kubera gisanzwe gicukugwamwo ipetrole. Umugwa mukuru wa Guinée Equatoriale witwa Malabo. Ico gihugu ca Guinée Equatoriale ni igihugu kikirimwo abantu bake. Kirimwo abantu bashika ku miliyoni n'ibihumbi 795 n'amajana 834. Aho twisunze umwaka w'2024. Perezida w'ico gihugu yitwa Theodore Obiang Nguema Mbasogo. Inkuru y'umuzagazaga rero iri kwiravugwa kw'isi yose yabereye mu ico gihugu mpejeje kubabwira. Ivyo vyamenyekanye haraheze imisi 3. Umutegetsi nkuko nabibabwiye yitwa Balthazar Ebenge Engonga. Yari umutegetsi atwara ico bita ANIF canke National Financial Investigation Agency. Yarajejwe ikigo kijejwe ivy'amatohoza mu vy'ubutunzi mw'ico gihugu. Murumva yuko yatohoza abantu banyonora amatungo ya leta, voilà, mbere akanabapfungisha. Dufate ko yatwara ikigo kimeze nka anticorruption. Murumva yuko yarafise igiti gikomeye cyane. Ubu rero akaba yari umuhungu wabo na Perezida Theodore Obiang Nguema, perezida w'ico gihugu. Nase wiwe n'umuntu atoroshe, atwara ico bita Central African Economic and Monetary Community. Nawe nyene mw'ivyo bihugu murumva yuko yatwara ikintu kijanye n'ivy'amafaranga. Uyu mugabo rero Balthazar Ebenge Engonga, aho gukurikirana abanyuruza ubutunzi bw'igihugu, mu kwezi kw'icenda
niho bikeka yuko ariwe yoba anyuruza amatungo ya leta. Batangura kumugira ko amatohoza rero, barateba barashika no muhiri wiwe kugira ngo bamusake. Baca bugurura imashini yiwe kugira ngo barabe aho ingene yoba anyuruza ayo mahera y'igihugu kugira ngo barabe ibirimo. Niho guca bagwa ku mafoto n'amavideo amwerekana ariko aryamana n'abagore benshi b'abategetsi bo muri ico gihugu. Ivyo byaratangaje cyane abo bantu bariko baragira iryo perereza. Niho guca bafata ya mafoto na ya mavideo bayashira kuri rezo sosio. Ni nk'uko umutekano waciye uhungabana mu gihugu, kuko abategetsi bakomeye bagiye baza babona abagore babo bari muri ayo mavideo. Mwumve uyu mugabo ngo nta muntu n'umwe yafata ku nguvu, bose baramwishira. Kandi ico gikorwa kigayitse ngo yagikora ariko afata amavideo. Abo bagore nabo ntaco bagira, abagore baravyishimira. Barutazaro rero niwe bariko barita umupfubuzi wa mbere akomeye ariko yandikisha amateka. Mu bamenyekanye bakomakomeye baba VIP, kuko wewe yaryamana n'aba VIP gusa. Abagore banciye aho ntaco yabaronderako. Uwa mbere akomeye avugwa yuko baryamanye ni mushiki wa Perezida Theodore Obiang Nguema. Uwa kabiri ni muvyara wa Perezida. Uwa gatatu n'umugore wujejwe umutekano w'umukuru w'igihugu Theodore Obiang Nguema. Uwa kane n'umugore w'umushikiriza manza mukuru w'ico gihugu ca Guinée Equatoriale. Uwa gatanu n'umugore w'umukuru w'igipolisi ca Guinée Equatoriale. Umukuru w'igipolisi murumva yuko afise igiti nk'ica chef d'état major. Uwa gatanu n'umugore wa murumunawe. Uwa gatandatu n'umugore ujejwe umutekano wiwe. Umunani n'umugore wa pasiteri wiwe canke pasiteri waho asengera. Uwo nawe ntiyamugeze umutwe. Abandi bagore bavugwa n'abagore b'abashikiranganji batandukanye bo mu ico gihugu. Murumva yuko akazi kiwe yaryamana n'aba VIP. Abagore bafise inda nabo nyene ntiyabatinya. Nk'uyu ari ku ifoto murabona yuko yari yibungenze. Bamwe bita abasirey queen. Abasirey queen ni babandi nyene usanga birekura, bamwe usanga bigira ivyamamare nyene, ugasanga bashaza bobo bari abagore biwe. Hariho umugore yavuze ku kinyamakuru mugabo ntiyashimye kwivuga izina kuko ari muri abo baryamanye na Baltazar. Yavuze ati, jewe nari mfise ibiro vy'iwanje twarakorana, hanyuma aca mpamagara mu biro iwiwe, nsanga yambaye ipantaro imufata gose, aho iyo pantaro yamugaragaza uko ari. Ati ndakebwa, ndabona ico agomba gushikako. Ati nanje ndarindira kugira ngo ambwire ico yampamagariye. Ati niko gutangura kumbwira yuko yonkwiriza akamanukana i Bujumbura. Wala aha muca muvyumva. Ati nanje naciye nemera kubera nari nsanzwe mfitaniye ibibazo n'umugabo wanje mu rugo. Ati duhejeje naciye nsubira ku kazi ndabibwira uwo dukorana, hanyuma tuca tuja inama yuko uwundi munsi tuzosubira nayo, n'uwo munsi tuca turaryamana twese. Ati guhera ico gihe ni twebwe twamwironderera tumukeneye. Ati nawe ntiyatugabira.
umugabo rero aho akorera abagore bari baramwise akazina k'ubuhizi bamwita Belo. Belo ni izina rifise inkomoko mu Kiespanyol risigura umuntu mwiza kandi umuntu yatira, umuntu akwega. Voilà. Abo bagore bamuravye nabo murumva yuko baca bamwifuza, bavuga bati Belo, 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 mana yanje, mana yanje. Aho rero ivyo bikorwa bigayitse yabikorera mu biro, akabikorera mu mahoteli, akabikorera imuhira, akabikorera mu matwarete, akabikorera no mu bindi bibanza bitandukanye. Aho kandi ivyo yakora byose yabishira mu mavideo canke akifata amafoto, kandi abo bagore barabibona. Ngo muri Guinée Equatoriale rero nta tegeko ririho ryomuhana ngo nuko yaryamanye n'abagore benshi, mbere wanashaka abagore b'abategetsi, ngo kuko bose baba bakwije imyaka, nta numwe yafata ku nguvu, baba bavyiyumvikaniye, ngo ivyo navyo ntibihanwa n'amategeko. Abategetsi ba Guinée Equatoriale baciye bagira uruhagarara kubona umuntu nk'uyu ashobora kugira ivyo bintu n'abagore bashika 400, mbere bashobora kuba banarenga. Bakaba bafise ubwoba ko ashobora kuba afise ingwara muri za zindi zifatira mu bihimba vy'irondoka, akaba yagomvye kuzandukiza benshi. Kandi ngo bamaze kugira amatohoza basanze agwaye iki? Murumva ingwara iruta izindi zose muzifatira mu bihimba vy'irondoka ko ari umugera wa sida. Aha rero wampaye inka. Murumva aka kantu turabigarukako, turabire hamwe uburemere ivyo bintu vyoba bifise mw'ico gihugu. Uwo mugabo yarafise abana 6 n'umugore, aho bavyumviye bararavye, barumiwe, barabuze ingene bifata. Ngira ngo gushika n'ubu ntibarashobora gutora ubwenge, kuko amasanamu vyerekana ari ngaho, amafoto ariko aracana ko abataye equilibre rero sabo bana n'umugore gusa, n'abagabo canke abo bategetsi babonye abagore babo mwayo masanamu canke mwayo mareresi baraguye mu gahunda, no kuvuga ngo barabuze ingene bifata. Tuvuze rero yuko uyu mugabo ari umupfubuzi, muca mwumva ico bagombye kuvuga. Mwese mu Barundi murabitahura. Umupfubuzi bivuye mu rivuga gupfubura canke gupfuba. Uwo mugabo rero igituma yari umupfubuzi, wewe arivugira yuko aho abandi bagabo usanga bariko baraha amahera abagore kugira ngo baryamane, wewe abo bagore bose baba VIP, abo bashikiranganje kazi, abo bagore b'abategetsi batandukanye nibo bamuzanira amahera. Mu yandi majambo murumva yuko bari barashimye igikorwa akora. Un libramiento para un viaje puntual de la dirección. Como he explicado antes, fui el primer director general que ostentaba el cargo fusionar a las dos direcciones. Entonces hay viajes que son de bancas, hay viajes que normalmente son de seguros. Entonces a veces el proceso de la liberación. Muri Guinée Equatoriale bavuga ururimi rwaho hamwe n'iki Espanyol. Murumva yuko yariko aravuga iki Espanyol. Abagore barenga 400, kandi ico gikorwa akagikora atabafashe ku nguvu, atagahato, ari bo bonyene bamwishiriye. Umukuru w'igihugu rero yahavuye asohora itegeko decret cyo kumukura mu mabanga yahora ajejwe. Uyo baca bamwambika ipingu, bamutwara mu gasho kugira ngo habe amatohoza ku vyaha yoba yagirizwa, cane cane ivyaha vyo kunyonora ubutunzi bw'igihugu, n'ivyo vyaha bikomeye
hashobora kuba harimwo uguhungabanya amagara y'abanyagihugu. Murumva yuko mu gihe yarazi yuko agwaye hanyuma akabandanya akora ivyo bintu, murumva yuko yagitikije. Iyi nkuru mwayumvise mwebwe abagabo muriko murankurikirana, nibaza yuko atakabacitse. Hanini nagomba yuko ari mwebwe muyumviriza cane cane. Barutazaro Ebenga batazira Bero, akazina yataziriwe n'abagore. Murumva yuko yakora akazi karenze. Ngaha rero umuntu yoca yibaza ati mbega izi nguvu uyu mugabo yazikurahe? Baribaza yuko yoba yakoreshwa n'ishetani canke izindi mpwemu mbi zidasanzwe, kanatsinda zari mpwemu mbi. Murahejeje kumva rero amateka ya Barutazaro hariya muri Guinée Equatoriale. Twiyumvirire hamwe rero iki kintu Barutazaro yakoze, uburemere, ingaruka mbi coba gifise ku gihugu. Mwiyumvire, aragwaye, ivyo bintu abikoze n'abagore 400, mbere abagore barenga 400 kuko bafashe amavideo 400 gusa, ariko bavuga yuko abo bagore barenga kure niyo. Abo bagore ivyo bigwara bahaye babishiriye abagabo, aho ntibazi na kimwe. Ba bagabo kumbure nabo hari haba usanga baja guswiswita ahandi, ugaca usanga vya bigwara babitwaye mu bandi. Ntimwumva ko imyifato nkiyiga yemwe ishobora gushira igihugu ca Guinée Equatoriale mu kaga? Nimwiyumvire nko mu myaka 10 ingorane canke ingaruka mbi ibi bintu bizoba biriko biragira mu banyagihugu. Iki rero murumva yuko kiraba amagara y'abanyagihugu muri rusange, ni icaha cakorewe abanyagihugu. Hambavu y'ivyo yononye muri leta, murumva yuko ashobora guhanwa vy'akarorero. Iyo aba yarabikoze gusa akabikorana nabo mugabo agakoresha uburyo adashobora kubandukiza, murumva yuko nta caha cari kumwagira ko yoba yarahuje hitsina nabo bantu, kuko abantu bakuze baba bakuze nyene babazi ivyo barimo. Abantu bakuze bakumvikana ku neza ivyo bagira, ubube gito bagira, ivyo birabaraba. Leta ntivyinjiramo, no kuvuga ngo nta mategeko ariho ashobora kubahana, kiretse bagufatiye mu nzu y'abandi. Ari nka wewe wishize mu kibanza cabo bagabo, cabo ba genero, cabo bategetsi, ukazubona umugore wawe bariko baramwerekana ariko aragira ubube gito, ariko aragira ubusutwa n'uyundi mugabo, ukazubibona bariko baravyerekana mu masanamu. Wo kwifata gute? Wo kwifata gute mwico gihe? Mbega wo mwokwahukana, wo cukora iki muri ako kanya? Bo n'ingaruka mbi, murumva yuko ningo nyinshi zishobora gusambuka kubera ubube gito bw'uyu mugabo. Mu Kirundi rero baca umugani ngo nta mwongo ubura isato ibidahizwe. Mbega aha ntitwava dusanga ba Barutazaro buzuye mu gihugu cacu? Mbega aho babagabo biba ibihera batazi n'igitigiri c'amafaranga bafise kubera ikigega ca leta bacogeje, aho barareka kuja muri mwene izi ngeso? Ntazaje mu bagore benshi kuko bava mutwara umutima akibagira gukorera bene gihugu. Mugo indongozi zubu nizo zambere zija mu bahabara. Nta kinyoma kirimo. Abarongozi bubu emwe n'abakozi b'Imana barimo. Abahabara ikintu citwa bahabara. Bajya bazobatwara umutima, mwese umutima ugende akagirire. Mwibaze nk'umuntu akava mu mabanga kubera umuhabara. Mutigute afata amahera y'igihugu akayiba
acira umuhabara. Ndibuka umushingamateka umwe, ya mushingamateka yaguriye imodoka umuhabara wiwe, yamuguriye Kagongo, hanyuma acagira ingorane baramukura, bamwirukanye manda itarahera, baca baramwaka yeboyebo. Muravyibuka ibyabaye igihe kiraha, bamutwaye yeboyebo bayimwatse, acagenda kwa bamuhabara gurumva wawe ngere vyagenze, uragomba rero ngo usubize ka kaduga ngwe gowe dupfanike ngo sindarakuzi ngo ntuzugaruke ni wanje. Bajya niba bakunda ukize, ngira ngo nukubera aramahera, ngira ngo ibiturire mwakwe mu biturire kugira muje mu bahabara. Abahabara baratwara umutima, ndababwire. Nta maraya nta muhabara atera umugisha, shaka ubikore winyegeje, Imana irakubona. Nta muntu aba indongozi yibuka mu bagore, ingo mwirirwa murasambagura, ico mucihanganire cyane. Ngo kari mu mpene rero, ngo niko kari no mu ntama. Aha rero twigenga ubuntu twebwe abarundi, iyi ngeso tuyihebe. Murumva yuko iziriho ubu. Abakobwa benshi baronka ubuzi baburonka babanje gutanga imibiri yabo. Ubu hariho n'abagabo basigaye batinya kurungika abagore babo mu buzi, bakemera bakaguma muhira kubera bazi yuko abo bategetsi baca babikora nk'ababa Rutazaro mu bisata bitari bike, kugira ngo umugore aronke promotion canke umukobwa abanza kwitanga. Eka noneho murumvise yuko n'umukuru w'igihugu iyo ngeso yemeye kwiriho. Twikebuke rero izi ngeso zube gito tuzihebe. Murumva yuko zonona igihugu, zikonona imiryango ikavana kubera ibi bikorwa bibi, kandi n'ibigwara bimwe bibi, ibigwara bipfuye nabi bigaca bifata abandi kumbure binzira karengane batazi iyo vyaje bituruka. Twigenga ubuntu rero, tugira indero, twigishwa n'ijambo ry'Imana, hanyuma ibi bikorwa bibi tuvyirinde. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Ntimwibagire no kugira subscribe ku ishure ry'abarundi bose, mwebwe mutaragira subscribe. Reka rero twibandanize urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze.